hahigwa boro mu mitima. Abazungu baraje baraduhenda ntibavuga mu mitima, bagaca batubwira ngo hahigwa boro, zana amata zana amasoro kuko hahigwa boro. Mu mitima ntibigeze babidushirirako. Aboro rero mu mitima bama bumva ko bakeneye ivy'Imana, bama bafise iyi nyota n'inzara y'ivy'Imana, barahiriwe. Kuko hepfo yaravuze ngo harahiriwe abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, no kwama wifuza kugororokera Imana, naho nyene bizoguha ubuhigwe. Arongera aravuga ngo harahigwa abatuntuye. Gutuntura rero si kuvuga abatuntuye kubera ibigwara vyabateye, abatuntujwe no kubona ikibi kiri mw'isi, abatuntujwe no kubona abantu bagowe batagira gitabara, abatuntujwe no kubona abantu bariko barazimira, abatuntujwe no kubona ibiriko biraba mw'isi muri make, biriko biratwara abantu benshi. Abo nibo bahiriwe. Sabatunujwe no kuba badafise inzu, no kuba badafise no kuba badafise umwana, oya sabo. N'abatuntujwe no kubona abantu bariko barazimira cane cyane, abo ngo bazokwirugwa. Aravuga ngo harahiriwe abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Abatekereza, abatuje, abatekanye. Si ugutekereza n'ikibi cyo mu mutima, kuko hari abantu batekereza, umubonye ukamenga aratekereza naho afise isoni nka jewe. Uwari kumbona kera yari kwibaza ngo ndatekereza, ariko atawumbona. Inzu narayatsamwe umuriro, ku buryo na papa wanje aje agasanga induru mu nzu, yaca avuga Deniza, naho ataba ari jewe ko yari yarazi mu nzu, mugabo ngeze hanze kubera isoni, kubera ubwo wa muri kumbona yari kwibaza ngo ndatekereza. Abatekereza vy'ibwina mu mutima batuje, aho ngo bazoragwa isi. Hanyuma aravuga ngo harahiriwe abagira imbabazi, abafise compassion mu mitima yabo, abantu bafise impuhwe ku bandi, kubagowe, kubamerewe nabi. Aba bantu n'abahigwe, kuko nabo bazogirirwa imbabazi. Ariko ndashiramwo n'imbabazi mu buryo harahiriwe abantu bakunda gutanga imbabazi, bakunda gutanga pardon. Burya abo bantu n'abahigwe, kuko utanze imbabazi nawe urazigirirwa. Harahiriwe abantu bafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Imitima itanduye no kuvuga imitima itari mwijwi ribagiriza ikibi. Burya umuntu arashobora kubaho akabaho nyene womenga arahiriwe, ariko mu mutima hakabamwe akantu kamwagiriza, kaguma kadodora. Umuntu w'umuhigwe n'ufise umutima utamwagiriza ikibi. Arongera aravuga ngo harahiriwe ababanguranya n'abantu barondera amahoro, atari amahoro yabo gusa. Burya ugiye kubanguranya ntabagomba amahoro yiwe gusa, abagomba no hagati yabari abanguranije haba amahoro. Aba bantu rero barahiriwe batarondera amahoro yabo gusa, ariko barondera amahoro y'abantu bose. Kandi burya umuntu mwiza abanguranya ahabaye haraba amahoro. Uragerageza kuburya huba haba amahoro, nurondera yiwawe gusa. Ayiwawe uyafise ugaca ugerageza ukayaha abandi, kandi ukanabanguranya. Hanyuma yahereje ko yaravuze ngo harahiriwe abahamwa bahogwa ukugororoka, kuko ubwami bwo mwijuru buzoba ubwabo. Ukazohamwa uriko urahogwa yuko urondera ukuri.